bakunzi ba Roy TV turamukije twongera tunabaha n'ikaze ni muri Roy TV uno munsi ni muri cya kiganiro nyene inzira nyakuri rero ku mazina ni Dani Simeo hama kuri kamera muri kumwe na Dani Dick Mateo niwe muri kumwe rero nkuko bisanzwe twaronse umushitsi w'iteka umukozi w'Imana umuririmbyi umuntu azi byinshi cyane nubwo mu Burundi ataramenyekana cyane ariko ubu mugiye kuza muramumenya Roy TV ko twabasezeranye yuko turabagezaho byinshi kandi bigezweho rero nutangwe gukanda like subscribe na share ngo bikunde ukore n'amapartage byose bigende neza rero mushitsi twaye kaze Keke Kentia. Yes, merci beaucoup. Keke Kentia. Woshobora kutubwira mbe Keke Kentia ninde ukabwira abakunzi ba Roy TV abariko baradukurikirana mbe Keke Kentia ninde niki asanzwe akora iki? Keke Kentia ni umuririmbyi w'indirimbo za gospel kandi umuvugabutumwa cyane Yes, merci beaucoup. Umuvugabutumwa nibaza akomeye cyane ndakunda ibintu byo kuvuga ubutumwa akunda kuvuga donc arimba indirimbo za gospel music hoba hariho indirimbo woba umaze gusohora Keke Kentia umaze nko kuririmba zo zikazinga Yes, merci beaucoup. Imbere yuko dukora kino kiganiro cacu murazi ko turi kiganiro c'ijambo ry'Imana rero tugomba kwishimikiza ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abikorino ba mbere igice c'icenda ku murongo wa 26 haravuga ngo nuko naje ndiruka ariko sinkutazi iyaja nkubitana ibipfusi ariko sinkuhusha rero ni ijambo ry'Imana tugomba kuyagako tugomba kugoyaga kuri no jambo ry'Imana twongera tunayaga na Keke Kentia ariko ibi cyambere two gusaba Keke Kentia ubanze udusengere uno mwanya tugomba kwinjiramwo ubanze udusengere uturagize Imana kazi Amen. Merci murakoze turabashimiye none Keke Kentia twasomye ijambo ry'Imana ngira ngo ndakwitana ibipfusi sinkutazi yaje mbe abariko baradukurikirana kuri Roy TV mbe woshobora kubabwira mbega uyu umuntu ariko arakurutana ibipfusi mbega byoba bimeze gute kurongo bikunde kuko Paulo ndabona neza yarafise intumbero yo gutera imbere mbega nka wewe ku ruhande rwawe wibaza yuko ni iki kintu umuntu yokora ni gute umuntu yokwitana ibipfusi ngo bikunde atera imbere nuko akora ikintu azi icyo arakora yes kandi iyo ariko arakora ni byiza yuko abishyiramo ishyaka cyane agashiramo ingufu hama agatahura n'uwariko arakorera none hari abakorera abantu benshi hariho umuntu adatahura umuntu ariko arakorera ubushobozi afise umuntu aba ariko arakorera ni Yesu Kristo hariho abantu baca bibaza yuko uri gukora ugira abantu barabe ugira abantu bakurabe ukora uvuga ati genda byoniko ndakorera kandi byacu n'ingero ariko ndakorera ni byiza yuko tugeze turakora neza kugira ngo ibyo dukora byose niyo mpamvu byoza bitera kuko ibyo turakora tuzi ibyo dukora ibyo ari byo kandi tuzi n'uko turakora byoba byiza cyane kandi niho duha gutera imbere cyane iyo umuntu ariko arakora agakora akavuga ati jewe ndazi ico ndiko ndakora ngomba gukoresha ingufu nyinshi mbega kuri wewe donc ego hariho abakora bagakoresha ingufu nyinshi mugabo turavye ijambo ry'Imana naho iyo umuntu akora adasenga usanga hari ikibazo mbega ku ruhande rw'iwawe hoba hariho akamaro ko bagahari ko umuntu ariko arakora ibikorwa avanga no gusenga mbe iyo umuntu ariko arakora akomera akanasenga uwo muntu zoba bimufasha cyane mu gutera imbere ubwo biramufasha cyane kandi wongera usenga kandi abantu
byiza yuko iyo ukora usenga biguha ingufu cyane biraguha ingufu cyane kandi biguha n'ubushobozi ukungene ukora ikintu ucyumvamo nibyo bituma kenshi iyo dukoze tudasenga niyo mpamvu kenshi uzosanga twayobye ugaca usanga umuntu yayobye ariko arakorera donki ariko arakora ibintu bikajya n'ibize uno munsi akoreye imana ejo n'ahakoreye akabicanga agakorera imana akongera agakorera satani mbega aba bantu bo badatera imbere usanga bariko bararirimba bafise indirimbo bariko bararirimba ugasanga ntibariko baratera imbere mbega vyoba bivana nuko badasenga canke se bafata minene ku bikorwa vyabo usanga ibyo bariko barakora bakabivanga na bimwe bavuga byo mw'isi byo kwa satani ingeso mbi canke akunda satani akunda ariko bijya satani akunda n'Imana yawe niwabifatanya na bijya Imana yanga kenshi niyo mpamvu ibyo uzokora byose bitazigera bitera imbere canke ubibonemwo inyungu ngo ubone donc uvuga ati nakoze ndakeneye umusaruro yani magambo iyo uri kurakora bisaba yuko ikintu ukakishira ku rutonde rumwe nimba uri kurakora Imana ukorera Imana nimba uri kurakora satani ukorere nde ukorere satani mbega we nongere mvuge nongere ukore n'ibintu byakujemwo gute kubona ukiri muto ibintu byo kuririmba ubutumwa n'ibintu byanjemo jewe si ukuvuga navutse ndabizi canke ngo bindimo ugira ngo ce mvuga ce nkora ce oya vrema byarashitse nkaca mu butoya cyane hama mu bwo butoya cyane akorera satani maze gukorera satani hama Imana igenda iramje imbere mwuko gukorera satani kuko kandi umuntu ariko arakora satani Imana iramujije Imana ibibona imbere hawe nibyo ugomba kuzoyikorera hama iyo igomba yuko uzoyikorera kandi biti nibyo ugomba kuzoyikorera niyo mpamvu igenda ikuzitirira muri byose muri ibyo satani nyine agomba yuko ubamwo ugasanga Imana iraba hafi yawe imaze kuba hafi yanjye kenshi Imana yarandokoye ibura muri ayo maboko y'abadayimoni cyamenya Imana ko kumenya Imana niko naravye satani nta kamaro afise kuko nta kamaro afise nabonye akamaro kari mu Mana none ko hari abantu bavuga ngo satani aratanga amafaranga wewe nka wewe doge dushaka kumenya ni uko ukuntu wakoreye satani ni ubuhe buryo wakoreyemo satani kuko hari ikibazo cyane kubanza jewe ukuntu nakoreye satani maze gushika ikuzimu kenshi barama ibikorwa by'ukuri ukabakorera ikuzimu nyene baraguhemba ntibamemba ikintu bamemba nyene hari uko nejeje kubikora bakanyereka ngo banyigaramiza ugaheza gukorera satani ukaca wongera ukagira gute ukaca wongera ukugara kandi wanamukoreye n'umwanya jesha akajambo kamwe gusa kuko hariho abantu b'abakozi b'Imana nk'ubu nka wewe none uramaze gutera imbere ndashaka ugire akantu ubwiye abariko baradukurikirana kuri Roy TV ubabwira ati nimba woba waramenye Imana umira kuri iyo Mana yawe ureke kuvanga ibikorwa by'Imana nande na satani kubera ndumva yuko hari ikintu wabonye kwa satani nubwo nakibonye sico akamaro ko nta kamaro ugenda ugafatwa nabi ukamererwa nabi cyane ni byiza yuko twoza kumenya Imana kandi tukayinambaho tukayivanga n'ibintu tubona ku isi ibintu tubona ku isi ni iby'isi nyene iby'isi tubihise iby'Imana ni akahe kamaro ubona ko
gukorera Imana donc mu ngabire uba ufise mu ngabire umuntu aba asanzwe afise ni iyihe nyungu ubibonamwo inyungu ndayibonamo cyane ku nyungu ngomba kandi n'ubu iri kiranze ni uko abantu ku isi iyo bumvise indirimbo ndirimba kenshi hariho abakizwa hariho n'abatabyumviriza ariko abo nyene bakizwa nibo bazokumvisha bajya batabyumviriza mu nyuma bakabyumva bakabitahura hama bakabona gukizwa kuko nta kuntu umugenzi wawe uzobona anywa inzoga uwundi yarakijijwe kandi ariwe yaruka mugenzi mu nyuma amaze gukizwa nawe nyine akabyumva arumva neza yuko nawe nyine bimukoze hanyuma agakizwa kandi amaze gukizwa utemera neza nawe arabwiriza ubutumwa abandi bantu okay none Kensia ni iyihe nshingano ufise ni iyihe ntumbero ufise mu ndirimbo zawe donc ni iyihe ugomba kugera ku sanzu ahantu ngomba kugera ni uko nokora hama nkaririmba cyangwa nkavuga ubwo butumwa yes abantu bagakizwa kandi ugomba kuva n'ibyo byaha akabivamo bw'indirimbo naririmbye cyangwa ubutumwa yumvise navuze niho ngomba kugera cyane yego none ni ikihe kintu woshobora guhanura abantu bariko baradukurikirana kuri Roy TV hariho abantu bafise impano ariko izo mpano barazicaritse ntibariko barakora wowe ni ikihe kintu wobahanura nk'umukozi w'Imana ikintu nobahanura ni uko bozamura izo ngabire zabo bakazikoresha bakareka kuzinyegeza hama mu nyuma bagakora bamaze gukora kuko imana nizo guhemba utakoze niwakora kugira ngo ujya wundi nawe nyene amaze kumva nyene no mu mutwe mbere ari mu guparangana n'ibibazo afise ariko niwafata ya ngabire yawe ukayivyura ukongera ugakoresha ya ngabire y'iwawe ni byiza cyane kuko n'urya wundi arashobora agatabagwa yego hariho n'abayicarika bakibazana ibintu bisanzwe ukanibareka ubwoba bakore hama ibintu bikorera yes merci beaucoup none Keke Kensia donc nk'abari ko baradukurikirana bamaze kumva ari kubikora nihe nk'umuntu yoshobora kubisanga bagende kuri YouTube bandike Keke Kensia ndetse no kuri Facebook urashobora kwandika Keke Kensia naho hose urashobora kubisanga yes bon ndibaza Keke Kensia nk'undi munsi twasuye kugutuma ko muri Roy TV uzongera uze utubwire ubutumwa bwiza ndibaza televiziyo witeguye na za ndirimbo utarakora nyinshi utarakora amasanamu zo wamaze kuzikora ndibaza izo bari Keke Kensia niki uri kurategura muri no minsi hoba hariho nka concert uri kurategura cyangwa se nk'ibikorwa uri kurategura muri no minsi ibikorwa uri kurakora no munsi n'ibyo uri kurategura nibi ibintu none ko ndategura ubu teramo yiruka kuba ariko hari indirimbo ngira nta nkore iyo ndirimbo ngira nkore nyuma kandi izobafasha kandi benshi bazotabaho niwahora kwinga azokumva neza yuko ikomeye wayisegura indirimbo yitwa ijwi yes okay rero uvuze ngo hariho concert uri kurategura none wowe umaze kubona igihe uzoyikorera cyane bimeze muramenye igihe ngo tube turitegura biracyari ku mashini ok merci beaucoup ni Keke Kensia turi kumwe muri Roy TV nk'uko mubibona yatubwiye amajambo menshi cyane aratubwira ukuntu yagiye kwa satani agakorera satani ukuntu yakijijwe amaze gusengerwa hama ni ukuvuga yuko arahanura abantu yuko buri muntu wese akwiye gukoresha ingabire yiwe nk'uko Pawulo yavuze ngo ndasiganwa sinutazi yaja ngo kandi ndakwitana ibipfunsi sink'umusha rero Keke Kensia ariko adutegurira concert izoba muri kuno ko munani ndibaza kandi baza yuko hari intahe agomba kuzodushikiriza mu minsi iri imbere
yagiye kuzimu agakorera satani akongera akavayo n'ukuntu yagiye kubona iby'Imana yuko ari iby'agaciro nibaza yuko mu murabikurikirana cyane kandi benshi bizobafasha bizotuma bakizwa Keke Kensia nagomba ugire nk'ijambo rimwe ubwira nk'abakozi ba Roy TV ku bintu bijyanye n'impano zankwe mugera naho nyene umumaro uri mu gukorera Imana mbere yuko turangiza umumaro uri mu gukorera Imana hariho inyungu niniya cyane mu bintu byo gukorera Imana umaze kuyimenya ukayitahura ukamenya neza ibintu byiza byoba biri mu gukorera Imana bigema ibiryoga gukorera Imana kandi urakorana ingufu ugira ibyo bintu byiza bigushike urashika aho utari wize icyo agomba gushika ukagishika mu gukorera Imana. Merci beaucoup. Ego nagira ndababwire yuko twebwe muri Roy TV ntabwo dukora ibikorwa byo hasi gusa cyangwa se ngo dukurikirane abantu batembere cyane abantu bafise impano ziri hasi ngo tubafashe kuzamuka nawe nimba ufise impano utaramenyekana urashobora kutwandikira muri comment cyangwa se n'ibindi rero turabashimiye cyane uko mugenda mudukurikirana muri Roy TV n'abakunzi ba Keke Kensia Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mubandanye mudukurikirana mubandanye mukurikirana ibikorwa byacu kandi baza yuko bizogenda neza cyane rero kuri mikro mwari kumwe na Danis hama umuntu yari Keke Kensia rero kuri kamera twari kumwe na Dani Big Mateo mugabo twitiranwa ariko muhanga cyane arasumba. Yes, merci beaucoup turabashimiye cyane ariko nagomba kubwira abantu mufise impano yikoreshe kuko iyo mpano yawe ni wayikoresha mu buryo atari bwo satani azoguhemba kandi azoguhemba nabi rero ikindi naco ukorera Imana kandi ubikunze usiganwe nk'uzi iyaja kuko baca umugani mu Kirundi ngo utazi yaja ntagira gute ntazimira rero nimba dukurikira Imana dukorera Imana by'ukuri tuyikore mu kuri no mu mwemu Imana nayo izoduhemba nimba nawe warahisemo satani ukoreye satani nuko bimeze ariko ico no guhanura kwa gukorera Imana utarakeza umwana umukiza umwakire ufise impano itaratangura gukora uyikoreshe itaragaragara ijya habona hama ikindi naco Keke Kensia tugomba kumushikira mu buryo bwose bushoboka tugukunde atera imbere cyane n'abandi bose turabatumiye muri Roy TV murakoze cyane Imana yo mu ijuru ibaho umugisha naho butaha murakoze ciao ciao.